bakunze w'ikiganiro igihe cy'impemburo ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusangira mu gitabo ca Daniel igice ca 6 cyose kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 28. Daniel igice ca 6 cyose. Umutwe w'amajambo anditse ngo Daniel atererwa mu bwobo bw'intambwe. Maze Dariyo abona ko ari byiza kugabanganya igihugu abaganwa 120 ngo bakwire igihugu cyose, kandi ashira hejuru yabo abakuru batatu bo kubaganza. Umwe muri bo yari Daniel, kwari kugira ngo abo baganwa babashikirize ivyo batoje ngo umwami ntagire ico ahomba. Maze Daniel abagakomeye kuruta abandi bakuru n'abaganwa, kuko yari ubwenge bw'agahebuza. Mbere umwami yiyumvira kumwegurira kuganza igihugu cyose. Maze babakuru n'abaganwa bahera ko arondera urwitwazo rw'ico borega Daniel kuvya igihugu, ariko bamubura ko urwitwazo na rumwe canke igitiriganye, kuko yari umwizigirwa, ntaboneke ko amafuti canke igitiriganye na kimwe. Buke abo bagabo baravugana bati, nta rwitwazo tuzoronka kuri Daniel, shiti tururonse mu vy'ivyagezwe vy'Imana yiwe. Nuko abakuru n'abaganwa bakondorera ku mwami Dariyo, baramubwira ati, mwami nyaguhoraho, abakuru bose b'ibihugu n'ivyegera vyawe n'abaganwa n'abacamanza n'abagabisha bagiye inama ngo hashingwe icagezwe cawe no gushiraho icihanikirizo gihambaye ngo kumara iminsi 30 umuntu wese azogira imana n'imwe asaba, canke umuntu n'umwe atari wewe mugenzi azatererwe mu bwobo bw'intambwe. Nuko rero mugenzi, shinga ico cihanikirizo wisinye ku candiko caco, kugira ngo coye kuzohindurwa nk'uko ivyagezwe vya Medi na Peresi bidahinduka. Umurongo w'9. Nuko umwami Dariyo asinya ku candiko c'ico cihanikirizo. Maze Daniel amenye ko ico candiko casinyweko ajiwe, kandi amadirisha y'inzu yiwe yerekeye Yerusalemu yama yuguruye. Akomeza gupfukama gatatu ku munsi, asenga Imana yiwe ayikengurukira nk'uko yari asanzwe abigenza. Bukeye babagabo barakondora, basanga Daniel asenga Imana yiwe ayinginga. Baraza bavugira imbere y'umwami ivya ca cihanikirizo ciwe, bati, mbega ntiwasinya ku cihanikirizo washinze yuko kumara iminsi 30 umuntu wese azogira imana n'imwe asaba, canke umuntu n'umwe atari wewe mugenzi azotererwa mu bwobo bw'intambwe? Umwami arabisha ati, narabishinze koko, nk'uko ivyagezwe vya Medi na Peresi bishingwa ntibihinduke. Baca bishura umwami bati, ariko Daniel wewe mu banyagano b'Abayuda ntaruha kubara mugenzi, canke ca cihanikirizo wasinyeko, ariko asenga gatatu ku munsi. Maze umwami yumvise iryo jambo biramutuntuza, ashira umutima kuri Daniel kugira ngo amukize, yihambira ku vyo kurokora Daniel gushitsa izuba rirenze. Babagabo bongera gukondorera ku mwami, baramubwira ati, mugenzi, umenye ko ari cagezwe ca Medi na Peresi, ngo nta cagezwe canke ibwirizwa umwami yasinye yashinze vyohinduka. Nuko umwami apfa kubigera, bazana Daniel bamuterera mu bwobo bw'intambwe. Maze umwami abwira Daniel ati, imana yawe wamukorera iragukiza. Maze bazana ikibuye bacubika ku munwa w'ubwobo, bagihomako ishashara, ayidomako ikimenyetso ciwe bwite n'ikimenyetso c'abaganwa biwe, kugira ngo ntihagire igihindurwa mu vya Daniel. Nuko umwami asubira mu ngoro yiwe, akesha ijoro adafunguye, atani ivyo kumunezereza bamuzanira, ntiyaruha agoheka. Ijoro rikeye mu mutwenzi, umwami aravyukuruka, agenda yihuta aja kuri rwa rwobo rw'intambwe. Ashitse hafi ya rwa rwobo Daniel yarimwo, ahamagara n'ijwi ry'umubabaro, abaza Daniel ati, yewe Daniel musavyi w'Imana nzima, mbega imana yawe ukorera na ntaryo yashoboye kugukiza izo ntambwe? Maze Daniel yishura umwami ati, mugenzi nyaguhoraho, imana yanje yarungitse umumarayika wayo azibira iminwa y'intambwe, ntaco zankozeko, kuko nabonetse imbere yayo ntagira igicumuro,
kandi nawe mugenzi nta kibi nakugiriye. Maze umwami aranezerwa cyane, avuga ko bakura Daniyeli muri rwa rwobo. Nuko Daniyeli akugwa mu rwobo, nta n'agakwabu kabonetse kuri we, kuko yari yizigiye Imana yiwe. Maze umwami avuga ko bazana ba bagabo bareze Daniyeli, babatera muri rwa rwobo rw'intambwe, bo n'abana babo n'abagore babo, zibasamira mu kirere, zibajanjagura n'amagufa yabo, batarushe bashika no mu hasi mu rwobo. Nuko umwami Dariyo yandikira amoko yose n'amahanga n'abavuga indimi zitari zimwe ba mu isi yose, ati amahoro agwire muri mwebwe. Shinzi cagezwe ngo mu bwami bwanje iyo buva bukagera, abantu bahindira agashitsi imbere y'Imana ya Daniyeli bayubahe, kuko ariyo Mana nzima ihora ihanganye ibihe byose. Ubwami bwayo ntibuzokwigera buhangura, kandi ingoma yayo izoshika no kwihereza. Nirokora igakiza, ikora ibimenyetso n'ibitangaza mu ijuru no mu isi, kandi niyo yakuye Daniyeli mu menyo y'intambwe. Nuko ku ngoma ya Dariyo no ku ngoma ya Kuro umuperesi, Daniyeli agira ikiganza ciza. Imana ishimirwe ijambo ryayo. Ndagushimiye mukundwa, we waduteze amatwi, namwe mudukurikira muri benshi. Imana ibahezagire. Iki gisomwa twasomye ndamaze kucigisha ko hari igihe nabajije ikibazo, ni mbega wowe wokora iki uhawe iminsi 30 yo kubaho? Nundi asubira ndakikubaze nkuko kwa Daniyeli, mbega usigaje iminsi 30 uzi ngo nturenze iminsi 30 udapfuye, wobaho gute? Wobana n'abandi gute? Wobana n'Imana yawe gute? Nibihe wotunganya? Nibihe wokosora utashoboye gukosora mu myaka wabayeho? Imana igushoze, mwe muhera gushoze. Mugabe ijambo dusangira kuri uyu mugoroba canke muri iki gitondo aho muherereye hose, ijambo riri ku murongo wa 21. Maze Daniyeli yishura umwami ati mugenzi nyaguhoraho, Imana yanje. Acakurikira n'umurongo wa 22. Imana yanje yarungitse umumarayika wayo, azibira iminwa y'intambwe, ntaco zankozeko, kuko nabonetse imbere yayo ntagira igicumuro, kandi nawe mugenzi nta kibi nakugiriye. Wari kurankurikira uri wenyene canke mwebwe abatwumviriza muri kumwe n'umuryango n'abandi bavukanye canke aho mukorana, mbega iyi ntahe woyishinga? Wovuga ngo nabonetse imbere y'Imana ntagira igicumuro, canke nabonetse atakibi nagiriye mugenzanje? Uvyibaze ko bigufashe ku migenderanire ugirana n'Imana n'imigenderanire ugirana n'abandi, kuko muri iki gihe hariho abantu batinya abantu bakibagira Imana, n'abandi bavuga ngo ngo je imbere y'Imana nta kinyagiriza ngo abandi bimenye. Oyaye, umusaraba nico uvuga, ni imigenderanire hagati yacu n'ijuru, hagati yacu n'Imana, kandi na kirya giti gikitse imigenderanire hagati yacu n'abandi. Ubirabe, uvyitwararike, uneshe. Nawe uzoshoboye kuvuga ngo nabonetse atakibi imbere y'Imana, kandi nabonetse atakibi imbere yanje na mugenzanje. Imana iguhezagire, Imana igushoboze, wisengere, ugerageze ukushoboye, aho kamere ivyuka, kameremere ivyuka ikagukoresha ibintu vy'ishavu n'ibindi bituma ubana n'abandi nabi, ubikosore, ugerageze. Ntuvuge nk'abaraho, hari abantu duhora duhana ngo je nikomeze rero. Oyaye, turahinduka tukava mu bwiza tuja mu bundi, kandi ahandi tukagenda twica n'ingingo zacu zikiri mu isi kugira ngo turusheho gusa n'ishusho y'uwaduhamagaye. Imana iguhezagire mukundwa, Imana igushoboze kuba umwizigirwa mu kazi, mu kibano, mu muryango, kandi umwizigirwa imbere y'Imana. Umumarayika uhora kugwanire aho bakubeshera, aho bakutega imitego. Imana ikubera Imana, nawe ibera umuhungu, ibera umukobwa. Urakoze kudutega yombi no gusangiza abandi
ijambo ry'Imana uragahezagira.